rimwe na rimwe hari amajambo umuntu yumva ugasanga amajambo aratera intege ndetse arasaba ko umuntu ayagirako. Ikintu ca mbere kimwe mu bintu vya mbere bigoye cane bigoye nuko umuntu adashobora kumenya ejo. Ntuzi uwuzokuvyura niwagwa, ntuzi uwuzogufasha niwagira nte. Niyo mpamvu twese duhamagarirwa gukora iciza. Biravugwa mu masengero, biravugwa ahantu henshi, turabihanurwa ko ariko ikibi c'abantu ntitwumva canke ntitunazirikana, ntitwibaza nuko ejo bishobora kugira ntibishobora guhinduka. Uyu munsi ngiye kubwira amajambo Thomas Sankara yavuze ateye ubwoba ndetse anashobora no guhumuriza, ashobora gutera ubwoba wewe wese, kuko we yavuze ngo data yarambwiye canke mon père me disait toujours canke my father always told me. Aya majambo n'amajambo akomeye mu buzima. Ni rimwe dushobora kwirengagiza ibintu tukabona ko ibintu bisanzwe, tugakanwa n'ivyo turimwo n'ibibanza turimwo canke naho turi uyu munsi, tukibagira yuko ejo bishobora guhinduka, kuko ubuzima bw'umuntu bugizwe n'impinduka ikomeye. Bishobora guhinduka bikaja hejuru canke bishobora guhinduka bikaja hasi. Ikibazo rero ni kimwe no kwitegura ati mbega ninaja hasi nzofashwa nande canke nzovyitwaramwo gute. N'amajambo yavuze akomeye. Ico ndagusaba ni kimwe, ni gukora subscribe canke s'abone kuri iyi channel kugira ngo uzozumva amajambo menshi, uzahamenyera vyinshi, ndetse bigutera intege. Ushobora kuba uri mu bihe bibi canke ushobora kuba warahemukiwe, ushobora kuba warahemukiwe, nawe uhemuka, vyirinde. Thomas Sankara ni intwari ya Burkina Faso, twese turabizi, ndetse muri Afrika muri rusangi. Benshi bamufata nka role model wabo canke icitegererezo. Numwe mu bakunzwe cane. Impamvu yakunzwe n'ivyo yakoreye Burkina Faso bituma vyandikwa mu bitabo bitandukanye. Nivyo ntiyashoboye gukora imyaka myinshi, ariko ivyo yakoze mu myaka 4 yonyene bitumwa avugwa canke afatwa nk'intwari ikomeye canke intwari yo ku rugero rwo hejuru muri Afrika muri rusangi. Thomas Sankara agira avuga amajambo akomeye yafashije benshi cyane, kuko abantu bose bagiye bariyumviriza y'amajambo ateye ubwoba. Reka tugaruke kuri iri jambo yavuze, nawe iryo ishobora kugufasha ko nanje ryaramfashije. Ni ijambo rikomeye ririmo n'inyigisho zikomeye mu buzima tubamwo buri munsi, kuko hari igihe tuba mu buzima ntitwiyumviye kuhazoza canke kuhazaza hacu, tukiyumvira ivyo tuba tubayemwo uyu munsi canke ivyo tubona uyu munsi, tutibagiye yuko bishobora guhinduka umwanya tutibaza mbega nivyahinduka tuzovyifatamwo gute. Ico dusabwa rero nuko ivyo tubayemwo vyose twavyitwaramwo neza, waba uri uwo hejuru ukavyitwaramwo neza, waba uri n'uwo hasi ukavyitwaramwo neza, kuko uko ungana kose hari uwo usumba, hari uwo ukurira. Ntumufate nk'ibidakenewe canke umufate nabi, kuko ejo ntushobora kumenya ko ashobora ko yozokuvyura canke nawe agukorera nk'ivyo baba baramukoreye nyene, hanyuma bahitamo kwihora canke ngo dusigire abacu umuvumo aho kubasigira umuhezagiro canke umugisha. Aya majambo yavuze mu rurimi rw'igifaransa, ariko turayasigura mu kirundi, aho yatanguye avuga ati mon père me disait toujours on n'est pas des plus grands mais on a toujours besoin des plus petits, car l'inondation arrive, les poissons mangent des fourmis, et quand l'inondation se dissipe, les fourmis mangent des poissons. C'est le temps compte. Pour faire du savon, l'huile est nécessaire, mais pour nettoyer l'huile, le savon est nécessaire. C'est l'ironie de la vie. Personne n'est autosuffisant. Tout le monde a besoin de quelqu'un à n'importe quel moment. Ne méprisez pas et ne traitez pas les gens d'une mauvaise manière. Personne ne sait de quoi sera fait demain. Aho yavuze ati, data yarakunda kumbwira ati, niko twama twisunga abaturuta canke abaturusha ubushobozi, ariko twama dukeneye n'abo twita bato. Iyo imyuzure iteye, amafi arya ubunyegeri, ariko iyo imyuzure ikamye, ubunyegeri burya amafi. Ni ikibazo c'umwanya gusa. Mu gukora isabuni hakenerwa amavuta, ariko iyo hageze guhanagura amavuta hakenerwa isabuni. Ni akayobera bahinga n'agahemo k'ubuzima. C'est l'ironie de la vie. Ntawe wikwiza muri byose. Uko biri kose umuntu ashobora gukenera umuntu canke ashobora gukenera uwundi umwanya n'umwanya. Ntugakengere, ntugasuzugure abandi, ntawumenya canke ntawuzi ivyejo. Yaba Bibiliya, yaba ibyo umuntu ashobora kuba yizera byose, biraduhanura yuko ibyo turimo twabyitwaramo neza, kuko atawushobora kumenya ivyejo, kuko ejo bishobora guhinduka. Ni benshi bamubona vyabaye ko abantu bagafata abantu nabi, ariko ibintu byose bigahinduka.
ni amajambo akomeye, ni amajambo akwiye gufasha uwariwe wese. Aya majambo y'agaciro gakomeye Thomas Sankara yavuze n'amajambo arimo impanuro zikomeye ku bantu bose na cyane cyane abakiri bato. Ubuzima ubayemwo uyu munsi bushobora kuguhenda cyangwa bushobora guhenda benshi. Bushobora kuba ari bwiza ukibaza ko ariko bizohora, ukibagira ko iby'isi bizunguruka, ndetse bugashobora kuba no kuba ari na bwiza ugasanga ufasha ubwo ico gitinyo cyangwa izo nkomezi zawe ufise canke amafaranga canke ico cyubahiro kindi ufise mu gusuzugura cyangwa mu gushyira hasi abandi, ariko siko bizohora. Ndetse bushobora kuba butari na bwiza ugasanga ubuzima bushobora kuba butari bwiza ugasanga wije imyidogo cyangwa ndetse ugafatana nawe gufata abandi nabi, ariko ibyo byose umenye ko atari ko bizohora. Ibintu byose birahinduka kuko n'ikibazo cy'umwanya ndetse baca umugani ngo buraca bugacana ayandi, kandi ntawe umenya ivyejo ngo ivyejo bimenya Imana ku bantu bizera Imana. Uwo wita umwansi wawe uyu munsi ejo ashobora kuzosanga musangiye byinshi ndetse muhuye kuri byinshi kandi mukeneraniye gusumba, ariko uwo wita umugenzi akomeye uyu munsi nawe ejo ashobora guhinduka umwansi wawe akomeye, ahari bwa bugenzi bwawe bikangana n'uwanka gufitiye. Ntiyagiye ikintu na kimwe cyotuma wanka umuntu, umugirira nabi, umuvuga nabi, umufate nabi cyangwa umwice, ahubwo ubishoboye mukoreye icyiza kuko ubuzima buriyigisha, ndetse ibintu byose ubuzima ubigwiza n'ubusa, kuko ibintu byose ubuzima bubigwiza n'ubusa. Kandi wibuke ko niba akora icyiza nubwo hazoca imyaka myinshi cyangwa 100 canke ushobora kuzogikora we ntukishugwe, kikishugwa abiwanyu canke abana bawe. Niba akore n'ikibi naco ushobora kutazokishugwa, kishugwa abana bawe. Thomas Sankara akivuga ivyo wenyene ubwiwe yaciye atanga akarorero gakomeye k'ivyamubayeko, aho yagize ati: amashuri yisumbuye l'école secondaire cyangwa secondary school nayize mu gisagara ca Bobo Dioulasso. Umuryango wanje wose wari wasigaye mu gisagara canke mu muji wa Gawa. Ngishika muri ico gisagara canke mu muji wa Bobo Dioulasso nta numwe nari ndahazi. Ku munsi wo gutangura ishure narashitse batubwira ko bataraheza imyiteguro ko bazokugurura indaro bukeye. Ntangura kwiyumvira iyo nja kurara ahantu ntari menyereye. Nari nkiri umwana, nari mfise isakoshi nini cyane, ntangura gutembera muri ico gisagara ntabona iyo mva n'iyo nja. Mbonye uburuhe bunyishe niho nabona urugo rw'umutunzi canke umuhegwe, aho nabona mu rupangu harimwo modokari n'ikibwa kinini cyane, abantu usanga batunze imbwa. Ndatimbisha ndadodora mbona haje umugabo atinyitse cyane, arambaza ati: mbe mwana urondera iki hano? Ndishura nti nabonye iyi nzu nca nibwira ko nobasaba indaro cyangwa nobasaba aho kurara. Aratangara arambwira ngo niwinjire, ashanyereka aho ndaramfungurira, acambwira ko yagira aje kuraba umugore we ku bitaro yari yibarutse. Bukeye nabyutse ndatekeye utwanje ndamuramutsa nca ndagenda. Imyaka itari mike irahaca. Ubu ni Thomas Sankara avuga ibyabaye. Maze kuba umushikiranganje naramurondeye ndamugena ku munyamabanga mukuru mu bushikiranganje cyangwa muri ministeri yo kumenyesha amakuru. Niho umunsi umwe namuhamagara ndamubaza ati: mbe uranyibuka? Nawe ati: oya. Haciye ukwezi ndamubaza ati: twakunda? Ati: nawe ati: oya. Umunsi aheze ikiringo ciwe naramuhamagara ndamubwira ati: wewe wigeze kuba ukora kuri radio Bobo Dioulasso wa muri quartier yitwa uko, wari ufise imodoka yitwa Ami 6, waranyugururiye inzu yawe uramfungurira, nari nkiri muto ngiye gutangurisha amashuri yisumbuye école secondaire cyangwa secondary school, maze urandosa aho ndara bukeye ndagenda. Nawe aratangara ati: yari wowe burya? Nanjye ntiyari jewe. Uwo mugabo yitwa Pierre Barry. Umunsi mba mu nzu yiwe nari nararahiye ko uko bizogenda kose nzomwishyura icyiza yankoreye, akamenya ko kitapfuye ubusa. Naramurondeye cyane, Imana irampa duhura mu gihe cyiza. Ubu yaramaze kujya mu kiruhuko cy'izabukuru, yari ntaya Thomas Sankara ku bijyanye no gukora icyiza. Ushobora gukorera icyiza umuntu muto we agashyira we ntashoboye kwishyura ubunyene, ariko agashyira ku mutima ati: uko bizogenda kose umuntu heza kuzokimwishyura. Niyo kunashobora no kunamukorera n'ikibi, akagishyira ku mutima ati: uyu muntu ikiba nkore ntiheza kuzokimwishyura uko bizogenda kose. Rimwe na rimwe no gukora icyiza nuko kenshi iminsi yose no gukora icyiza, kuko kenshi
nubwo benshi bibaza ngo narakoze iciza ndahemukirwa, ntuzohemukirwa n'abantu bose canke ntuzokora iciza bose ngo bagushimire. Hari abazobona ko umengo uriko urata umwanya, ariko igikuru ni igiki? Igikenewe ni igiki? Igikenewe ni gukora iciza canke gukora ineza ukayikora mu mwanya wose. Umwe niwe yavuze ngo ukora ineza, ukora ikibi ngo iciza caraheze. Naho iciza ntigishobora guhera, ntiwoshobora gukora ikibi, nivyo ushobora gukunda gukora ikibi. Aya majambo Thomas Sankara yavuze n'amajambo y'agaciro gakomeye ushobora gufasha umuntu wese utamuzi. Hari abantu benshi bafasha abantu baba bazi, ariko no gufasha uzufasha abuzi nawe utazi, kuko vyose bizogufasha, kuko umuntu wese ushobora kuzomumenya mu gihe uzoba unamukeneye, ndetse bitume n'ubwo bumwe bwanyu bukomera. Mwakoze kubona mwatwumvirije. Ese iyi nkuru ikwigishije iki? Kora subscribe canke s'abone kugira ngo uzokurikirane inkuru nyinshi, ndetse zishobora kumotiva canke zishobora gutuma ugira umwete wo gukora iciza. Ndetse uje no muri commentaire tubwire ni igiki umuntu yagukoreye wifuza kuzomusubiza, canke ninde yagukoreye iciza wifuza kuzokimusubiza, ariko ikibi ntimuze mugisubize. Murakoze.